Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Tubandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 18 kuva ku karongo ka 12 kugeza ku karongo ka 17. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Paulo arengukishwa imbere ya Galiyoni. Ku ngoma ya Galiyoni umutware wa Akaya, abayuda bose bagira inama Paulo, baramufata bamujana mu iciro ry'imanza. Bavuga bati, umuntu ahatira abantu kugusenga Imana mu buryo buciye kubiri n'itegeko. Aha Paulo nawe agira ngo abishure, aza yumva Galiyoni ariko arabwira b'abayuda ati, bayuda mwe, iyo aba ari ikintu canke irindi kosa mumwagiriza nari kuvyihweza, ariko ko impari zanyu zerekeye amajambo, amazina n'itegeko ryanyu bwite nimubyimenyere mwebwe nyene. Jewe sishaka kuba umucamanza muri ibyo bintu. Araheza arabasohora bava mu iciro ry'imanza, baca bose bagwa ku muntu yitwa Sosteni yagaba isinagoga, bamukubitira imbere y'iciro ry'imanza. Ibyo byose Galiyoni ntiyari abinezwe. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero turacyabandanya na Paulo. Tugeze ijambo ry'umutwe tugeze ko riravuga ngo Paulo arengukishwa imbere ya Galiyoni. Akarongo ka 12 kavuga ngo ku ngoma ya Galiyoni umutware wa Akaya. Ku ngoma ya Galiyoni umutware wa Akaya, abayuda bose bagira inama Paulo, baramufata bamujana mu iciro ry'imanza. Abayuda batigeze banezerwa nuko Paulo yigisha inkuru nziza, avuga Yezu Kristu, avuga Yezu ngene yapfuye akazuka. Abayuda rero bitanezereye bamugira inama kugira ngo bamugirire nabi. Bamugira inama, baramufata bamujana mu iciro ry'imanza. 13 bavuga bati, umuntu ahatira abantu kugusenga Imana mu buryo buciye kubiri n'itegeko. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Bagiye bagiriza Paulo ko ahatira abantu ku itegeko ritari ryo, ahatira abantu kugusenga Imana, kandi bo ntibashaka gusengera Imana, ntibashaka gusenga Imana. Paulo ariko arabigisha ijambo ry'Imana ngo bamenye Imana, ntibashaka kumva mu matwi yabo ibijanye n'Imana cyangwa ibijanye na Yezu Kristu. Audio cyangwa video duheruka twarabonye muko yari karigisha avuga Yezu Kristu. Rero nicyo gihe n'ubu turimo, hari abantu benshi badashaka kumva ko umuntu yovuga ijambo ry'Imana, cyangwa ukaba uriko uravuga ijambo ry'Imana koko abantu bakagupinga. Abandi basigaye bavuga ati, oya, iryo jambo ry'Imana, Imana ntayabayeho. Mama bamwe bakavuga ko ngo iyo biba bishoboka ngo bagasubiza inyuma, ngo nka Gatolika ngo yovuze ukuri yuko ngo bya Yezu canke ngo Imana itabaye. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Siyasi nayo ngo twavuye mu nguge. Ariko Paulo rero yari karigisha ijambo ry'Imana, hanyuma bamwe birabababaza, ntibanezerwa no kumviriza ijambo ry'Imana. Mbere bituma abayuda baje inama yo kumufata
kugira bamusengeje kwa Galiyoni. Rero twabonye ngo Pawulo yahatira abantu kugusenga Imana mu buryo buciye kubiri n'itegeko. Pawulo ngo yahatira abantu gusenga Imana mu buryo bunyuranye n'amategeko. Rero benshi nk'ubu unyi ngaha muri iki gihugu ndazi ko wogenda avuga ati Zipora zarama ijambo ry'Imana kandi je ntabyo shaka ibintu ari ndazi ko byongirira ingorane canke uwari we wese byomugirira ingorane. Gusa nuko umuntu wese bamuha uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye mu gihe atabangamiye ukora ibyo wishakiye. Ariko bana b'Imana n'aba mu bihugu biteye imbere batubwira ko mu gihe atabangamiye ukora ibyo wishakiye, hari igihe umuntu akora n'ibintu bibangamira umuntu, kubera ngo nk'umuntu avuze ati ndagiye bakuremo inda natwaye, ubangamiye umuntu, ubangamiye uwo muntu ari mu nda yawe. Rero Pawulo rero bamusengeza bamwagiriza ko ariko aravuga ijambo ry'Imana. Turabandanya 14 havuga ngo Pawulo nawe agira ngo abishure, aza yumva Galiyoni ariko arababwira b'Abayuda ati, Pawulo agira atangure kwisigura impamvu avuga ijambo ry'Imana, yisigure ko Yezu ari we yamutumye, yisigure ingene Yezu yamubonekeye. Galiyoni aca fata ijambo Pawulo atacyaravuga. Bayuda mwe, iyo aba ari ikintu canke irindi kosa mumwagiriza nari kubyihweza. Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Kandi Imana yari yaranabwiye Pawulo ngo nayivugire muri icyo gisagara hafise benshi. Nubwo bamushingeje kwa Galiyoni yarase kwakira rego cyabo Bayuda bamwagiriza ko agumura abantu, abigisha gusenga canke abumvise iby'ijambo ry'Imana batabishaka. Galiyoni yavuze ati, mwa Bayuda mwe, ibyo muriko muragiriza Pawulo ntabyo numva, muriko muramurenganya, nta bintu biraho. Turabandanya 15. Ariko ko impari zanyu zerekeye amajambo, ngo impari zabo zerekeye amajambo gusa aratubesha, Yezu ntiyamanitswe, Yezu ntiyazutse, baratubesha ibintu nk'ibyo. Amajambo amazina n'itegeko ryanyu bwite. Ngo yavuga ngo ariko ko impari zanyu zerekeye amajambo, amazina n'itegeko ryanyu bwite, ni mubyimenyere mwebwe nyene. Arabiyamirije tigenda mubyimenyere mwebwe nyene, kuko ntawe yakubise, ni impari gusa, amajambo, amazina, nta bintu biraho byo gukurikirana Pawulo. Genda mubyimenyere mwebwe nyene. Jewe sishaka kuba umucamanza muri ibyo bintu. Galiyoni ngo ntashaka kuba umucamanza mu byo bariko bararega Pawulo, kuko yumva ataho bishingiye. Nyimba udashaka kumva Pawulo, reka kuja mu isinagoga yagiye gusengesherezamo. Nyimba udashaka kumva Pawulo, ca kugende. Nyimba Zipora ndakurungikira uburyo ijambo ry'Imana utarishaka cufuta. Nyimba udashaka ko nza ndakurungikira cumboroka muri telefone yawe canke muri groupe no bandimo utabikeneye. Rero niko ni nkaho Galiyoni yavuga ati, utamushaka kumwumviriza egerayo, mwihorere, bice kure, reka babishaka babyumve, wowe utabishaka ubyegereye. Galiyoni yanka kubumviriza. Turabandanya 16. Araheza arabasohora bava mu iciro ry'imanza. Galiyoni arabasohora mu iciro ry'imanza ryiwe. Mumvire mu iciro ry'imanza ryanje, mu biro byanje nimuvemo. Galiyoni arabasohora kuko atakiki nta kibi yumvise kuri Pawulo. 17.
baca bose bagwa ku muntu yitwa Sositene yagaba isinagoga, ngo baca bafata umuntu yitwa Sositene yari umukuru w'isinagoga, bamukubitira imbere y'iciro ry'imanza, ngo bamukubitira imbere y'iciro ry'imanza. Nyimba uyu Sositene yagaba isinagoga, urumva ko yari umwe mu bo mu rusengero. Hanyuma baca bamukubitira imbere y'isinagoga, bamukubitira imbere y'iciro ry'imanza. Ibyo byose Galiyoni ntiyari abinezwe, ngo ibyo byose Galiyoni ntiyari abinezwe. Reka dusubire mu 17. Baca bose bagwa ku muntu yitwa Sositene, baba Yuda bose bagwa ku muntu yitwa Sositene yagaba isinagoga. Nukuvuga ko uyu muntu Sositene kuko ari we yagaba isinagoga, nukuvuga yarashigikiye Paulo. Bumva ko kwihimura kuri uyu Sositene, kumbure ko nibakubita Sositene bakamugirira nabi, yirukana Paulo ntazagaruke muri iyo sinagoga. Kumbure bamukubitira imbere y'iciro ry'imanza, bamukubitira imbere y'iciro ry'imanza, bamukubitira imbere ya Galiyoni. Ibyo byose Galiyoni ntiyari abinezwe, ngo ibyo byose Galiyoni ntiyari abinezwe. Galiyoni ntiyashatse kwitaho, nawe yari umuntu adasenga, nawe ntiyubaha Imana, nawe ntiyumva ijambo ry'Imana, kuko ari guhosha akavuga ati nyabuna reka, ariko yararetse nkaho yumva ko bafashe Sositene, ndiko ndarivuga gutyo bingora kuvuga, reka ndarisome. Bafashe Sositene na Paulo kumbure bakabakoze ibyo bashaka. Galiyoni ntacyo byari bimubwiye, ariko uri umuntu w'Imana cyane, nawe utoba umuntu w'Imana, ukaba uri umuntu w'umucamanza, ukaba uri umuntu ujejwe gutunganiriza abaje bakuganye, ntushobora kubura ibyo ukora byotuma ugirira neza ukingira abana ukabakingira bose, ukababwira ati bamwe ni muji wanyu abandi ni muji wanyu, nimureke kumwumviriza. Ntiyari kubura impanuro abatekerera kugira ntibagumuke, ariko guca bihereza uyu Sositene mukuru w'isinagoga bagakubita uko bashaka. Galiyoni ntagira icyo avuga, nawe yari umuntu atubaha Imana yo mu ijuru. Rero iduhe gutahura cyane no kubaha abakozi b'Imana, abavuga ijambo ry'Imana mu by'ukuri. Tuze turabagenzura, tubamenye, tububahe, tubumvirize, kubera hariho byinshi Imana ica ku bantu bavuga ubutumwa bwiza, kugira nawe uzoharokokere, nawe ubimenye, nawe uzokwisanga ugiye mu bwami bw'ijuru. Kubera ngaha mu isi abantu benshi baja mu munezero bumva ko bahejeje, ariko mu kanya gatonya bakaja mu mubabare usumba umunezero bagize. Byoba byiza rero, urazi umubabaro abantu bamwe bajamo kubera ko hari ibintu bari bashatse kujamo bikanka, hanyuma bakiroturuva bari bihenze, gusubiza inyuma bigaca n'ibizindi ngorane. Byoba byiza rero ko ugendera mu buntu bw'Imana, ukabungana bikeye ufise, ukanezerwa nuko ubayeho, utitaye ko nakagendera mu ndege canke afise imodoka, nawe ukaba atani pikipiki canke atani gare ufise. Ibyo byose udafise n'igare, byose bibe mu ushima Imana, ushime ko warose ibyo ujya gusa biguhagije n'umuryango wawe. Nturirira amatungo menshi, kuko amatungo menshi barapfa bakaya. Urazi gutunga bya mirenge, utavuga ngo ku munsi hazoba hageze ko mfa canke ngwaye nzoronka, nzotanga miliyoni n'imiliyoni bamvure nkire, mbandanye ndi ubuzima. Byoba byinshi rero kujya bike tukijyanira kare. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.